Nshuti bagenzi turabaramukije. Mu gihe umuryango w'umukuru w'igihugu wari kurategura amasengesho y'imisi indwi y'amashimwe yo gukengurukira Imana ku bitangaza yakoreye Burundi n'abarundi, Nyenicubahiro Petero Nkurunziza hamwe n'umutambukanyi wiwe barashinze intahe ku vyabaye mu Burundi muri aya mezi 8 arangiye. Aho hari kwigenekerezo rya 2 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2015. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Nkurunziza batazira buntu yarashinze intahe ku kungene yasengeye Burundi n'abarundi na cane mu bihe bigoye Burundi buhitiyemwo. Ni mu mwumvirize. Rero nanje ndashima kuva turangeje amatora yo mu 2010 twarashimiye Imana uko bigenze. Ndibuka muri ayo matora naho nyene je nari nasenze Imana iragira ikimbwiye, hanyuma abarico ngenderako, hanyuma nibijanye no tujya tugorane twabaye ico gihe nari natubonye muri vision nagize, hanyuma bintera kumva atabwoba binteye. Hanyuma gushika mu kwezi kwa 12 kw'ibihumbi 2010 twari mu mashimwe dushima Imana ivyo yakoze, ariko Imana ishitubwira yuko dukwiye gutangura gusengera ku ntango y'umwaka wa 2011 ngo dutangure dusengere amatora yo mu 2015. Turi mu mwaka wa 2011 turatangura turasenga Imana. Ndibuka umwungere wacu mukuru we yaciye avyandika n'ahantu kuri tableau ira ahantu dusengera mu masengesho yo mu gatondo, arandika umwaka yandikako 2015 mu mantu zenya yose, kugira ngo urongoye amasengesho mu gatondo ntaze yibagire ko dusengera umwaka w'ibihumbi 2015 amatora y'ibihumbi 2015. Urumva ko twari twatanguye kera. Tugezemwo rero ca ndibuka ntimana kuva mu 2011 dusengera umwaka wa 2015 n'amatora azobamwo ivyo ari byo byose warumvise. Ariko ndemeshwa nuko nasenze. Jewe nzi ko nasenze nkasengera ikintu nta bwoba ngira. Inzi ko hari iki Imana yambwiye kuri ico kintu nta bwoba ngira. Twarabwiwe ngo dusabe tuzohabwa, turondere tuzoronka, nitwahadodora tuzokugururirwa. Kigira kabiri turabwirwa ko ari umwaka wo gukira icyago cacu cyose. Ikindi kigira gatatu Imana iratubwira ko ari umwaka wo kubona ivyo tutari bwabone, twumva ivyo tutari bwumve. Jewe rero ncangoma ndabirindiriye. Ariko saa 7 z'ijoro twamaze kwinjira mu mwaka wa 2015, uwo twari kumwe twegeranya arambwira ati hewe hari kindi nanje Imana imbwiye, aranyongorera ati Imana irambwiye ngo ni umwaka wo kuzomenya abantu neza ico barimo. Arambwira ati naje ubwanje ntubona ko ndi hafi muzombona uwo ndiwe. Abantu bose ni umwaka wo kugira ngo mubone abantu ico barimo. Emwe ndavyandika. Hanyuma nkuko yabivuze twagiye gutangura tubona abantu, ndavuga yemwe nukuri n'igitangaza. Turabonye ivyo tutari bwabone, buryo kuva mu kwa mbere gushika uyu munsi buryo hari ibintu twabonye tutari bwabone, hari n'ivyo numvise jewe mu bantu ntari bwumve. Rero burya Imana ivuze irashitsa. Hanyuma rero turagumaho. Hanyuma rero kuva uwo mwaka wa 2011 jewe hanini nasengera iki. Jewe nasaba nk'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, nasaba ntimana ivyo mu 2015 jewe nkeneye kuzoba mu bugombe bwawe. Abantu bari batanguye kuvuga, bamwe bavuga bati emwe no mu 2015 tuzomwongera tuzogira iki. Ndavuga nti jewe ndashaka ivyo bintu ko tuzobibamwo ariko bivuye mu bugombe bwawe. Je nkaguma mbwira Imana ndakwinginze unyereke ibijanye n'ibihumbi 2010 ugira ico umgiye jewe, kuko no mu 2010 nari narasenze ndavuga nti Imana abantu bavuga ibi, abavugishwa n'Imana bavuga ibi, ariko nanje uri Imana yanje kandi uravuga. Nkeneye kuzonyibwirira nanje kuko Imana yavuganye nawe. Kuko hari igihe iyo umuntu yakubwiye ngo Imana yavuze ibi utinduka kekeranya ati mbega
ubwo vy'ukuri yari yavugishijwe n'Imana cyane. Hamwe ndavuga ni jewe ni wanyibwirira nkumva ukuntu bimbwiye neza, nta kabuza jewe nzohagarara atagukekeranya. Hanyuma nca ndasenga Mana, jewe ndakeneye tuzobe mu bugombe bwawe, kuko tutabaye mu bugombe bwawe twoca dupfa. Kuko kuva mu 2010 gushika ubu na 2015 narinzi ko tudashobora gupfa kuko twari mu bugombe bw'Imana. Umuntu yahagaze mu kibanza cy'Imana ntiyiteranye n'Imana, burya ntushobora gupfa Imana idashikije ibyo yavuze byose. Ndavuga nti ibi bintu byo mu 2015 bamwe bavuga ibi abandi bavuga ibi, ariko ndasaba ngo tuzobe mu vy'ugomba. Ndasaba ngo uwo twubakanye ntazosubire kwitoza bitari mu bugombe bwawe, ariko biri mu bugombe bwawe naho uzuvugane nawe nanje uvugane nanje, mbesire kuko niyanabimbwira nshobora kutavyemera, mbesire yuko vy'ukuri wemeye yuko azobibamwo, kuko akabibamwo vyuko abanyagihugu bashaka Imana idashaka yopfa n'ingoga, twoba tugowe, tworuha, nta nico twogerako, twoba tugowe cyane. Ariko turi mu bugombe bwawe uzotuzigama ku murango no mwijoro, tubibayemwo wavuze ndazi neza uzotuzigama, biguma vyoroha uzotuzigama. Ndabandanya ndasenga Imana, iratinda iravugana nanje, candicara ndatuza pe. Hajya uryamanye ibanga ry'Imana uratuza, emwe naho umuyaga uhuhuta urumva kushikamye kabisa. Umwaka w'2015 mbega wabaye gute ku muryango w'umukuru w'igihugu? Kurikira intahe y'umuvyeyi Denise Nkurunziza. Twinjiye muri 2015 turabibamwo bijya nyene mwabonye, jewe ndasenga Imana. Murazi ko batanguye kuvuga ngo nahunze n'abana, nanje uwo munsi basha numva izo nkuru ngo banditse ngo nahunze n'abana. Niwo munsi nari nasomye ijambo ry'Imana ndiko ndarimeditako rivuga ngo abagororotsi, abanyakibi bahunga atakibirukanye, ariko abagororotsi bagumye umutima nk'intambwe. Nagumye ndonka amajambo y'Imana andemesha kandi anuma kwizigira Imana. Ikindi mbandanya kwibuka ibintu Imana yakoze, hajya no kwibuka ivy'Imana yakoze harimo insinzi cyane. Nibuka ivy'Imana yakoze byari bikomeye cyane, ndavuga muri uyu mwaka ndabona ko bisa nibikomeye, ariko ndibuka wa mwaka Mana watugwaniye intambara zikomeye, ndibuka na cyagihe ibi byagenda uku watugwaniye intambara zikomeye. Nkabandanya kwibuka ivy'Imana yakoze nkumva ndaremye. Hanyuma ndonka n'ijambo ry'Imana rivuga, Yobu yavuze aravuga ngo nzi yuko ushobora byose kandi atagishobora guhindura umugambi wawe, nta kintu gishobora guhindura imigabo y'Imana. Iryo jambo ndarihagararamo, naje imbere y'Imana nkibuka nti Imana nzi yuko ushobora byose, nta muntu numwe nta kintu na kimwe gishobora guhindura imigambi yawe. Ndibuka hariho mwene data umwe yambajije hajya biriko birakomera, arambaza ngo mbeka n'amahoro, ni cyane gose, ni namahoro kandi cyane, ni kuko mwijuru hari Imana, kandi iyo Mana twizeye ishoboye byose, ngo nubwo biruku namahoro kandi cyane. Hari amajambo y'Imana Pawulo yandikiye Abaroma aravuga ngo kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Jewe rero iryo jambo ndanarikunda cyane, ndanarihagararamo, ndavuga nti Imana twebwe abagukunda no muri ibi navyo, jewe biriko biranza kandi byaranza ni ibyiza pe, je byaranza ni kuko byanyegereje Imana cyane kuruta irivuga gusenga turarikonjiga kandi turaribamwe. Tukaza turasenga duhindura twisonzesha, duhindura tutisonzesha, tugira iminsi 3 twowe. Hariho n'igihe nabajya batoya cyane mwama mubona nabo nyene batafungura, ariko narageze ahantu numva jewe ndambiwe, turi mu kwa gatanu numva ndarambiwe, jewe ndasenga amasengesho yo kwirevolta, ndavuga ni jewe ndarambiwe n'aka kajagari mu gihugu, jewe birambihiye kuguma mbona abana ngaha muhira, numva ndikunda senga amasengesho yo kwirevolta, numva mbabaye cyane. Denise Nkurunziza yareretswe mu bihe bigoye, nivyo atuyagira.
jewe ncangira vision mu ijoro ryo kuwa gatatu ginjira mu kuwa kane ncangira vision iyo vision ndarota reka ndayibasubiriremo ndarota ndota turi muhira hajya tuba hanyuma nsohotse hanze ngo sanga abantu basa n'abariko bararorera ibirori mbona abakozi bakora hajya muhira abantu bose bavuye mu nzu basa n'abariko bararorera ibirori ndaraba ivyo birori barorera ivyo ari byo nkabona sindabiro ngize gutya ndaba ahantu hakurya hashinze amadrapo mbona inyuma y'ayo madrapo abantu batanu bahagazeho hanyuma bifunze ibitambara bisa kuva ngaha ku mutwe haboneka amaso gusa bihambiriye gushika n'ibirenge bitaboneka bahambiriye bisigura ngo n'amaboko ameze uku bataboneka abantu batanu hanyuma ndabaraba numva umwe rero ariko aravuga nyene n'amanyama menshi avuga cyane ngo twebwe ngo turakomeye twebwe turabahambaye twebwe ico dushatse kirakoreka ngo twebwe turabanyenkomezi umwe muri bo abivugana amanyama menshi cyane ngura kuvuga nti mwizina rya Yesu ntimushoboye hanyuma nabandanya ngo twebwe ngo turakomeye twebwe turabahambaye ndavuga nti mwizina rya Yesu ntimushoboye kuko ngo hace haza umuntu anyongorera ngo bajya n'abanyamareba ngo bajya n'abanyamareba bariko barirata ngo barashoboye hanyuma ngo kandi ari uwo muntu ariko aranyongorera kandi uko niko biri muri kino gihugu muri kino gihe bafise amanyama ngo turashoboye iyi minsi iheze mwugaraniwe mu mazu bafise amanyama ngo turashoboye mbandanya kuvuga nti mwizina rya Yesu ntimushoboye nawe abandanya dayera acarahindura acaratangura avuga mu ndimi mu bintu bitumvikana donc ama incantation aravuga atanguye kuvuga mbona batanguye kuva hasi buke bose bavira hasi rimwe donke muri ubwo bushobozi bwabo baraduga nguma mvuga mwizina rya Yesu ntimushoboye babandanya kuduga mwizina rya Yesu ntimushoboye mbona babandanije kuduga mwizina rya Yesu ntimushoboye ndavuga ntoyangwanye naba aya majambo ndiko ndavuga ni menshi reka mvuga izina rya Yesu gusa ndatangura ndavuga mwizina rya Yesu uko mvuga baduga mwizina rya Yesu ndumva ko ndushe mugabo ndabandanya mwizina bagera ahantu rero mu bicu ntanguye rero gutangura kutababona mbona yamaguru gusa mugabo sinarambirwa nguma mvuga mwizina rya Yesu hanyuma mbonye ntangwe kutababona mugankivuga uko nza mbona umwe muri bo avuye hejuru aramanutse yikubita hasi arameneka arasanzara wa muntu yanyongorera ubwa mbere nza numva aranyongoreye arambwira ngo basenzi nijwi rikomeye cyane basenzi reka gucika intege persevere kuko birashoboka arambwira ngo ukubonye akorotse bimaze gushika hariya arambwira ngo naho vyoduga bigashika ku mwisho ngo nzobikorora numva ndanezerewe ivyo basigaye hejuru sinasubiye kuvyiyo kipa numva ndanezerewe ndashima Imana candikangura burya ngo hari igihe umuntu aja mu vyago nawe akarakira Imana ariko ntamenye yuko Imana ibishaka kumwereka ivyiza ariko yabanje kumushira mu mananiza niko vyagenze kuri Denise Nkurunziza ni mu vyumvirize ndashima Imana kweri kubona jewe nukuri ntakigira ubwoba kera burya Imana irakiza ubwoba ukaba ufise ubwoba kuko ubwoba ni bubi n'umwasi wo kwizera ubwoba burakuvugisha n'ibyo utovuze ubwoba buragukoresha n'ibyo utokoze ubwoba umuntu abufise aradedemba ubwoba n'umwasi ntushobora kwizera ubwoba buhanagura n'amaverse biblique wari ufise mu mutima kubw'ubwoba ariko ndashima vraiment je ko ntakigira ubwoba kandi nkijijwe igihe nkizwa ikintu cya mbere nabwiye Imana jewe kugira amenye kuri Imana rero urabona konje nkagukurikira sinarinda kuzi rero kugira amenye kuri Imana uzunkiza ubwoba ubwa mbere ukankiza ubwoba nkumva buraheze nukuri nzomenya kuri Imana ni wo mutwaro wa mbere nahaye Imana kandi irankiza ubwoba inkiza n'isoni kuko kera sinashobora naho twaba batatu
kugira mvuge muri bo byarangora. Hanyuma Imana irabinkorera kabisa. Uyu munsi iyo nibutse yuko ntafise ubwoba ndashima Imana, kuko wa mugabo ufise umugore afise ubwoba urahumi, wa mugore ufise umugabo afise ubwoba ni hatari, kuko bica bicangana, uko arakubuza gukora nico wari gukora, akaguteza ubwoba wewe utaruna bufise. Nawe burya n'umugabo emwe ni ntambwe kabisa. Bibiliya yarinzimo igereranya umugororotsi ngo agumye umutima nk'intambwe, bisigura ko intambwe itagira ubwoba. Nasanze rero umugore w'intambwe niwe ntambwe. Nukuri Imana yarangiriye neza cyane. Oya nimwiyumvire iyo ngira ubwoba mu bana bangana ukuraho, nkaca ntangura guhahamuka bose ku murongo, harimwo abahahamutsi bakwiriye, nari gusigarana bake n'imitima yari guhagarara. Kandi mumenye nije nari nsigaye rero ujya yagiye nanje nasigaranye urugo mfata ingingo, byari bikomeye. Ariko ngiriga ubuntu kandi ubwoba bwagiye guhera cyane mu gihe ntanguye kwiga gushima Imana no mu bibazo. Nukuri Paulo niwe yandikiye abitesalonika, arababwira ngo munezerwe iminsi yose. Umurongo wa 16 havuga ngo munezerwe iminsi yose, agacaba point virgule. Point virgule rero karafise ico kavuga. Agaca umurongo wa 17 uvuga ngo musenge ubudasiba. Umurongo wa 18 uvuga ngo mwame mukenguruka muri vyose, kuko icari c'Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Ayo majambo narayize ko yo gukenguruka ibihe byose. Ntimuhave mwaza ngo ndagaruka kuri kakandi ka 13. Mwame mukenguruka ibihe byose. Hanyuma hari ijambo Paulo yandikiye abanyefeso igice cya 5 umurongo wa 20 rivuga ngo Imana data wa twese muyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ayo majambo n'amajambo yamfashije gushikaho mvuga uranshoboza ndayashire mu ngiro, nameshima muri vyose, inze ndagira umwimenyerezo wo gushima. Iki kintu kinshikiye gishobora kuba ejo canke hirya yejo, nubwo gisa na kibuye umunsi, ejo gishobora kuvyara ivyiza. Erega imyaka 8 namaze ndije nyene yagiye, nagiye gutahura ko yari yivyiza mu nyuma. Ndavuga nukuri nabayeho nabi imyaka y'imbere kubera ntatahuye yuko kuba je nyene hashobora kumvira mwivyiza. Ndavuga Imana iyo ndabitahura kare nari kubaho neza, uko nari gushima Imana uko biri kose kandi ngasanga afise amahoro. Ikindi naco Imana yari yampaye ijambo imbere y'iyo vision. Imana yari yampaye ijambo ryo muri Yesaya 48:11. Ndarihabwa mu buryo butangaje, naryo rivuga ngo kubwanje mbere kubwanje nyene nzobikora. Niki cotuma izina ryanje rikengegwa kandi cyubahiro canje sinzogiha uwundi. Niryo naryo ndaryakira ndaribamo, numva ndafashe neza yuko Imana nubwo biruka Imana izobikora kubw'icubahiro apana kubwacu. Itariki 13 z'ukwezi kwa 5 zirashitse. Mbega Denise Nkuruziza yavyifashemwo gute ko ari we yari asigaranye urugo? Ni mumwumvirize. Imana yari yaturemesheje iduha amajambo meza cyane, vraiment aremesha. Ijambo rimwe riri muri Esther 9 umurongo wa mbere. Atwafashemwo ijambo rikomeye rivuga ngo birahinduka. Ni mu gihe abansi b'Abayuda baziga kubahagarara ku gakanu umunsi wo kubarangiza ngo babamare. Uwo munsi ngo warugeze ku ntaho, ariko ijambo ry'Imana rivuga ngo birahinduka. Abo bari guhagarara ku gakano baba ari bo babahindukirira. Twe dufata mu ijambo rivuga ngo birahinduka. Aho rero byari bihe bigoye, bamwe bantu benshi abakijijwe n'abadakijijwe baturungikiye ama message menshi, abandi bakadutelefona ngo ntuje muri Tanzania. Vyasaba twebwe ko dusenga Imana kugira ngo twumve icyo Imana igomba, ko bikwiye ko agenda canke ntagende, kuko yari gushobora kureka
ari ubugombe bw'Imana agahurira n'ivyago yaretse, canke akagenda Imana idashaka naho nyene agahura n'ivyago. Vyadusaba gusenga, vraiment byari bihe bitoroshe, bidusaba ko jewe nawe duca dusenga kugira tumenye none muri iba abantu bavuga wewe ugomba iki. Nuko mu kwezi kwa12 kwitwa Adari, ku munsi wako w'13 ari wo munsi nyene icyagezwe cy'umwami n'iteka ryiwe byari bishitse ku ntaho. Ni wo munsi abansi b'abayuda baziga kubahagarara ku gakanu, ariko birahinduka. Abayuda babaribo babahagarara ku gakanu, abari babafitiye ugwanko. Hanyuma twari twahawe na Yesaya 54 umurongo wa 17 rivuga ngo ntacyo kugwanisha cyacuriwe kukugwanya kizogira ico kimara, kandi ururimi rwose ruzohaguruka kukuburanya uzorutsinda. Ibyo nivyo mwandu w'abasavyi banje jewe Uhoraho, kandi uko niko kugororoka kwabo kwanduruka kuri jewe, ni jewe Uhoraho mbivuze. Aya niyo majambo twari twaronse muri iryo joro. Hanyuma hariho ivyo bihuha yuko hariho abahava bagira kudeta, hama turonse ya majambo birahinduka. Kandi bigwanishwe byose vyakarihijwe vyateguwe kukugwanya ntibigira ico bitugira na gatoya. Tuyahagararamwo acarashibuka mu gatondo. Candavuga nti ubu rero 2:00 ku kaburungu hagize uwucegwa n'umunota umwe ntazoba arimo. 2:00 nca nugara aho twasengera. Twebwe urumva uwo yagiye, hanyuma duca twinjira mu masengesho twisonzesheje. Duca turinjira turasenga, ndababwire twarahezagiwe, muravyibuka twarahezagiwe. Kuko daboro mbanza kubasomera aya majambo Imana yaduhaye, ndayabasomera ndababwira nti burya ibintu birahinduka uyu munsi. Uyu munsi ibintu birahinduka, uyu munsi ibintu biraza guhinduka. Imana nkuko wa mukozi w'Imana yabivuze yuko kizira kuvuma, gusenga uvuma, twebwe Imana yari yabitubujije. Siko twasenga, twarahezagira. Abari mu mabarabara tukabahezagira. Hanyuma hari ijambo twashimikiyeko rya Dawidi na Sawuli. Mu gihe Dawidi yaronse akaryo ko kwica Sawuli, murazi Sawuli niwe yari karamurondera kandi ataca muziza. Amuronka akaryo inshuro nyinshi cyane, hanyuma aramwirekera. Hari isengesho yaciye agira Dawidi, aravuga ngo Mana nuducira urubanza hagati yanje n'uyu muntu, uducira urubanza. Twebwe icyo twakora twavuga Mana aba bantu bavuga ngo ivy'imanda ya gatatu ntumbaze. Jewe byabaye barabivuze cyane Telemakio, je numva ntashaka no kubisubiramo. Mugabo hari ikintu nashimye Imana, nagumye mvuga Mana nibagume bavuga troisième manda, Kazima ntarumva uvuze ngo twamufasha sambana. Bavuga troisième manda, sinigeze numva uvuga ngo yarivye. Oya, ico naragishimiye Imana. Ndavuga nti nibavuge, nibabandanye bavuge. Kazima ariko sinzi ukuntu nakangutse 5:00 ndavuga nti nawe ivyo byose arabashika bashitse, none ko ngiye kuyiraba mpurirana n'umuntu anterefonye, nsanga n'umwana yari ku kazi. Mama urumva baba ingo munore turapfuye ni none urumva badushikiriye none bagushikiriye ugutora cahe, bagushikiriye ugutora cahe ngo nyene badukikuje none ugutora cahe. Nituza shahu wega birahinduka tuza. Oya mama reka kubifata ivyoroshe, ni birahinduka tuza. Hanyuma iyo ndayishira hasi mvuga ntarankuye mu mpwemu. Tuca turabandanya, haheze akanya mbona uwundi anterefonye. Hanyuma uwo wundi anterefonye nsanga mbwiye ngo hewe ngo reka baragize kudeta, twari tugeze kuri etape, twari dufashe idarapo ry'u Burundi turiko turahezagira igihugu dufashe n'amaboko yacu. Hanyuma tugeze ahantu duhezagira igihugu, umuntu wese yafashe hejuru ahageze urumva babandi bato nabo bategerezwa gukora, nawo twareka ngo yicare. Bamwe batoya urumva dufashe idarapo, jewe urabona ntiyahahambye,
tugaje tubabwira mwebwe ico mukora ni mwugame munsi y'igihugu c'u Burundi, mwugame kugira generation yanyu igihugu c'u Burundi kizobabera igitutu kabisa, muruhukire mu gihugu c'u Burundi bukaja munsi mukabubaye umunsi mukuru bagaca batambira munsi yacu natwe idrapo twadugije. Hanyuma rumva ndarose iyo message ndavuga okay sawa urakoze, ca ndagaruka mfata idrapo amajwi aragabanuka bariko barasenga, ca ndababwira nturazi ntibambwiye ngo baragize kudeta. Mbera ku kanya nyene ca ndibuka birashitse ku mwisho. Birashitse ku mwisho kuko nta kindi kizoza gisumba kudeta. Hari kindi? Birashitse ku mwisho. Reka dushime Imana. Dushime Imana kuko bigomba bikoroke turorera kimwe ku kindi umwe ku wundi turorera. Birashitse ku mwisho. Cyanda babwira bandanya mufashe idrapo duce turashima Imana. Turagushima Imana kubwo Burundi bwacu, turagushima Imana no kubwo wagize kudeta. Turagushima ibinyene bibaye, turagushimiye, turaduza ishimwe kabisa, turaduza ishimwe. Kandi jewe naduza ishimwe numva riva mu mutima pe. Umukuru w'igihugu yarunganiye umutamukanyi wiwe ni mu mutege yompi. Numuhizi by'ukuri. Numuhizi mu rugo, umuhizi mukurera abana natwebwe mu guturera, umuhizi muri byose. Ibi ndabishingira intahe. Ndabishingira intahe byavuze ni by'ukuri. Hari ikintu ashaka kubabwira gihambaye cyane. Kubona mu muryango ni ikintu kijanye n'urugo. Ndabara cyane iyo mbona nk'abantu b'abagabo canke n'abakenyezi batabana nyakubana mu muryango, kuko ivyo vyo aho hantu watsitariye n'ibyo byose ntibikunda. Niyo nashaka kubabwira, urupfunguzo rwo gutunganirwa n'urugo rukomeye. Kandi urugo rukomeye si wewe gusa nk'umugabo n'umugore, siwe gusa n'umugore cyangwa umugore n'umugabo. Hari umwana umwe mu iwacu, ni umwana akunda kuba ariko yijyamiye na mama wiwe no mwijoro araza kijyamira uko wonye. Ikintu gihambaye rero amezi abiri bijya kajya kantu biyumvira bajya abantu kataraba n'akantu koko none kabari. Nashaka gushingira intaye yuko mu kwezi kwa gatatu muri ajya amatariki nyene uwo mwana mwijoro ibyo guhindura inzego ntabyatsi mugabo yarabyutse ati byuka ndababwire asenka byuka ndababwire narose mu basoda hari ibintu bitameze neza. Abasoda barashavuye ndababona abasoda mama yasubiye mu nasene byose abisi byose wiwe ariko aragusubiramo rero wacumva ko ari kudeta, wacha byumva neza ko ari kudeta, agacavuga ariko arasubiramo yaravuga yarambwiye ngo ngize inzozi ngo ndarose, aransubiriramwo mugabo akambwira nyene sindabibasubiramwo byose kandi byari birebire akaba yabifashe. Aransubiriramwo ngo ndabonye ngo abasoda bagize ukunuku ngo bari bashaka kuza kumufata papa ibiki. Hanyuma ngo ngaha rero acagaruka kuri pare ngo ngaha rero ngo naciye mbona ngo umusoda kanaka akabavuga mu mazina kuko arabaza bose ngo acagira gutya ngo acaraza ngo aragira uko yabimbwiye. Iyo reaction yabaye kuri pare ujya munsi wa rotreze niko vyagenze byose. Rero izo nzozi zari zirezira ariko arazisubiramo kandi ariko arazimbwira akagira chere do pure. Aca arambwira ati mama rero senga kandi nanje unsengere kuko ndumva afise ubwoba bwinshi cyane. Hanyuma ndamusengera ntisubira kuryama rero kuko je yansanze aho ndiko ndasengera. Murumva amezi abiri imbere yuko biba ngo ivyo Imana itashira abanyabwenge abeshuriye inzoya.
ishengero rinini ryari ririndiriye intahe y'umukuru w'igihugu ku vyabaye muri aya mezi 8 arangiye. Nyenicubahiro Petero Nkurunziza abanza kutubwira ingene batanguye umwaka w'ibihumbi 2015. Igihe Paulo na Sila bari mu ibohero, ivyakozwe n'intumwa igice 16 kuva ku murongo wa 25 gushika ku murongo wa 31. Ano niyo jambo twaronse ubwa mbere ritubwira inkuru z'abantu babiri baboshwe n'abandi benshi, kandi bakaba baboshwe atari abanyavyaha, batakoze ivyaha. Paulo na Sila, iryo niyo jambo twaronse. Ntaco bazira, ariko Paulo na Sila muri ako gasho muri iryo bohero Imana yarababona. Hanyuma rero niho rero babonye yuko azovanwa naho hantu niki no gusenga gusa no gutazira Imana. Iyo niyo mpamba twaronse. Bisigura neza yuko twari twinjiye mu mwaka mushasha 2015, Imana itweretse yuko tugiye kwinjira nkuko mbega twinjiye mu ibohero. Hamindi jambo twaronse ryo muri Matayo 7:7. Ivyo bihero bindwi byaratangaje. Igice c'indwi umurongo w'indwi. Matayo muce igice c'indwi umurongo w'indwi. Havuga ngo musabe muzohabwa. Naho turi mu gasho tumeze nk'abari mu ibohero, musabe muzohabwa, murondere muzoronka, mudodore muzogira gute, muzokugururirwa. Iri ni jambo twacero kumbwira gatatu ni muri Yeremiya 33 kuva ku murongo wa mbere gushaka ku murongo wa gatatu. Naho nyene dusanga bigaruka muri bya bindi vyibohero. Ingo Yeremiya acugaraniwe mu ibohero. Yeremiya acugaraniwe mu ibohero. Yakoze iki? Yaramenye yuko ngo Imana niyibikora ikagira gute? Niyibirema nibikora ikagira gute? Ikabikomeza. Umwaka wo guhamagara Imana kugira ngo kwitabe. Mpamagara ndakwitaba, muhereke ivyikinze, ivyinyegeje n'ivyo utari bwagire gute? Utari bwamenye. Hanyuma rero ko kwezi kwa mbere naje nanezerewe nk'abandi. Ibintu rero bitangure guhinduka. Bitanguye guhinduka rero mugacho shimira Imana cyane nuko byagiye guhinduka mfise impamba. Kuko mu rugendo utanguye urugendo umwaka n'urugendo rurerure. Nitwo kwibagira neza yuko umwaka tugiye kuwusozera harabaye igitero. Ico gitero kiba turi hehe mu masengesho nkuko nyene. Cabaye mu Cibitoke. Tutaraheza n'amasengesho tariki 31 turi masengesho. Habigitero. Imana iriyerekana yuko ari Imana. Amasengesho turayabandanya turayasozera, twayasozereye ivyo umwansi byose yateguye byose Imana yabisambuye twikomera amashi. Icatumye Imana itabakundira yuko bazakubita urugohe nuko twari ko turasenga Imana. Imana ikacikorana nabo hama rero ico gitero cyo kimara umwanya urume rumara. Igituma nagiye kumera ko ibintu bigiye gukomera gusumba nuko mu bantu nabonye ari nijeje amabanga akomeye cyane wovuga ati umuntu w'umwizigirwa woha amabanga akomeye ku buryo atakintu na kimwe no kwiyumvira no kora atazi. Uwo muntu nafashe umwanya wo gusenga kuko nta muntu ushobora kwiyumvira mu mabanga akomeye ntamaze gusenga. Ndasenga ndumva yuko mpamagare yuko uwo muntu amugira uwo nyene. Hamangizo nyene nsanga ahubwo mu nyuma mu kwezi kwa kabiri ngira ngo niyo ntambamye ya mbere ibaho ntari bwabone ubuzima bwanje. Biheze hashaka kurikira abandi bantu baza gusasagaza ivyo bintu. Bande abantu bitwa yuko ari abantu baza binyegeje mu ijambo ry'Imana. Muravyibuka? Kino gitero igihugu baragiturira mu bisanzwe abakozi b'Imana dusanzwe tumenyereye niwe abantu babungabunga imitima y'abantu bakabungabunga urukundo mu bantu. Ariko gwari ku kwezi kwa kabiri hace hisukira urusukirana umwaza undagenda uzagenda baraturira igihugu barakiyogeza. Baremeza neza ko igihugu giye kwaka umuriro utagira ukungana. Yuko atamatora azoba wanashaka ko n'umukuru w'igihugu bazomwica uyibere ngaha nyene. Baravyemeza
baratanga n'amatariki, baratanga n'amezi. Abo bahavuye nabo abandi mu bimenyesha makuru twatanzwe. Hari ibintu bishasha byaje bashaka ku matelefone karabana. Bamaze kuvuga ivyo, witambukira ugiye mu ntuze kuramutsa abanyagihugu ati bamurashe. Yapfuye ke. Akoshagasho none. Bama bareretse gusa ati arafashe imodoka. Ati baramurashe. Umwaka w'ibihumbi 2015 umaze gutangura niho Sebarundi yabona yuko burya ngo akari mu mpene niko kari mu ntama. Umviriza. Nashaka kubabwira abantu ngira ngo jewe mu mikorere yiwanje noba nagiriye neza gusumba abandi nibo babambere mu kumpemukira. Kandi no bantu ngo nabantu babizigirwa. Dufashe ingendo twagenda mu ndege, twagenda hagati mu gihugu, twagenda mu ndege hanze, abo bantu nibo babaye bambere bo guhemuka. Sino guhemuka gusa baca bakwira igihugu cyose ubwo narumvisha abantu yuko ati erega nta wundi asigaye inyuma y'ujya muntu atari we wenyine. Kubera iki Imana ashaka kunyereka neza yuko uno mwaka kwizera abantu ari kuba maso ahubwo wizera Imana kuko niba sezeranye nizoshitsa. Kuko abana abantu barahinduka. Abana barahinduka. Ndabitwa yuko twari dusangiye wanashaka mu bintu by'imigango ati niwo dushigikiye bamwe bamerewe neza gusumba abandi nibo bambere mu konona ibintu. Ibintu birashanganye rero. Birababaje mwebwe abanyagihugu, ni mwebwe Imana yakoresheje ngo mushobore kudushira imbere, tubagirire neza, dusenyere ku mugozi umwe kujya musenyera ku mugozi umwe bikorwa rusangi, hama twashika imbere aho gushigikirana wasanga umwe afise abandi bami akorera. Nyongora twahuye turasabye imbabazi abanyagihugu mwadutoye mutugiriye ikibongo. Ndibuka neza yuko twagiye gukora inama, hari inama twakoze itaranaba dusanga ibyo bashaka ko bivugwa babashize ku maradio kandi handi kimwe twavuze. Kubera iki Imana ashaka kunyereka neza yuko abantu n'abantu Imana yonyene niwo mwizigirwa gusumba abandi bose. Bikaca binyibutsa rero Imana ikacimira ati ntutangazwe n'ivyo. Erega n'umwami wacu Yesu Kristo ntabwo bwambere yagwanijwe n'abandi, yagwanijwe n'abantu bita ngo n'abantu b'Imana, bakoze b'Imana, n'abandi bita ngo n'abaherezi bakuru. Ati niko byagenze. Ati kandi nifate munenegwe nibo banamwirutse ko aje no kuvutuma bwiza yabahaye imikate n'amafi baca mwirukako bamwiyige ngo amwice. Mubiri wanje muri presidence abantu basiye ku musitari n'abantu bari imharugwa. Hamwe uci imbere yabo ucyumva ati ukamenga uri kimaramara. Ba bandi twakoranye imyaka ingaho ukiyumvira ugaca bamwe bose bari kwarivugira ati reka. Bazabwira bati ega ni usigaye wenyine. Niwo gisigaye wenyine. Turaja rero mu bintu bijanye no gutora uzoserukira umugambwe mu matora y'umukuru w'igihugu. Ndababwire zari intambara zikomeye cyane. Hamwe byose bicanganya abantu bigacika urudubi. Ngaba Imana impeza agira abene data ngahanye. Kuko Imana ikorera mu bantu kandi abantu bato. Amarira y'abantu bato naje kugendera ubusa imbere y'Imana. Aba bantu barajuragijwe, bakajuragizwa mu kibano, bakajuragizwa mu madini barimwo, mu masengero barimwo, ariko baguma ku mavi barasenga ngaba abantu batahemutse n'umusi n'umwe. Ngabo bahuye ku mavi. Baritunganye neza ati induru yavuga itaba twebwe turaza kandi gusanga hajya nyine. Haji Bujumbura turaza. Amarore karavuga baraza neza. Barabitunganya. Ukwezi kwa 4. Baca baritahe. Abantu benshi turi kumwe ngaha nta muntu numwe yobaciyumvira neza yuko mu gihugu cyacu cyo Burundi abantu bokwiyumviriye gutembagaza ubutegetsi. Naje sinavyemera. Umukuru w'igihugu aratubwira ingene Imana yamubaye hafi mu mezi 4 ya mbere yo mu mwaka w'ibihumbi 2015. Muri ayo mezi 4 aheze ukwambere no gushika mu kwezi kwa 4 niko twaronse abashitsi benshi cyane bavuye mu bihugu byinshi baje kuraba ivyo Burundi. Harantu baje kumbwira abo hanze bambwa ati ibi bintu bireke tuguhe ibi nibi.
achat de conscience, igiturire mpuzamakungu. Ntabwo ari ingorane y'ikibanza, ni ukuyihenda cyane. Kwari gusenya byose tugatangura abantu bakicara bakamarana mu kino gihugu mu buryo budasanzwe. Nta kindi. Heba bijya ibi by'abanyagihugu bawe bihebe bijya uze muri ibi tuguhaye. Muri ayo mezi 4 nashaka kubabwira neza yuko nshimira Imana cyane gose yuko muri iryo bohero abantu bose narasenga Imana ku buryo Imana mbwa tunumutego unumutego. Hari abantu benshi ku isi nzima amubona basabike abandi muri za Amerika, za Buraya, za Aziya, za Australia, muri Afrika basenga mu mpweme no mukuri batajyama atakindi bakora basengera twebwe igihugu cyacu Burundi. Naho byari bimeze ukonye nari mu bwiza bw'Imana bukomeye cyane. Abarundi ababwiye bene wacu jembe umukuru w'igihugu ntabawe ntagira umurundi mwene wacu azohira ngo acutse agatima ko guhemukira Imana no guhemukira abanyagihugu. Ibyo bintu zubyirinde, ibyo bintu bibiri. Yaranatumenyesheje yuko ivyabaye mu Burundi ngo vyari vyatanguye kare mu mpera z'umwaka w'ibihumbi 2012. Nashaka kubabwira neza yuko tuja muri rya koraniro badutora mu mugambwe kugira ngo duserukire umugambwe matora mu kibanza cy'umukuru w'igihugu. Nagize intambara ikomeye cyane muri jewe. Ibi vyatanguye cyane tutangura gushiraho amategeko, muravyibuka nabwiye gatoye ejo, amategeko ajanye n'umugwi ujejwe amatora washigwaho ugwanywa. Iryo tegeko hama tushiraho n'umugwi ujejwe ukagwanywa. Uwo mugwi washiraho abandi babasabikira mu makomine no mu ntara bikagwanywa. Twatangura kwandikwa ngo zimya byose ufuta byose, nta kintu na kimwe ugiye kuraba, naho byaretse bisana n'ikibanza cankwe ikiringo ciwacu, kuko iyo abari kiringo byose byari kugenda neza bitatataguye ataragera. Habaye ibintu byinshi cyane byo gutatagura ibijanye n'umugwi ujejwe amatora, kuko inyuma yaho byaca bigaragara neza yuko naho tutari duteye intambwe umwansi satani wewe yaca akora yivuye inyuma kugira ngo ibikoresho byose igihugu gifise byokoresha kugira ngo amatora agende neza bisambuke. Byaci bitanguye rero intambara nagize mu mutima wanje nuko hageze ico gihe ndibuka neza tukiri ku rugamba mu mwaka wa 2001 nibwo bwa mbere twafashe ingingo yuko Imana ifise ikibanza ca mbere mu muhari iwacu. Haba ico gihe iyo ngingo ifashe ubwa mbere uwo batoye yategerezwa gucarahira afise igitabo c'Imana mu ntoke ngo ndarahiye imbere y'Imana mushobora byose n'imbere y'abanyagihugu. Muga kandi badashaka ibindi ivyo bagashaka yuko dutwarirwa ahandi atari mu maboko y'Imana cyane mu maboko y'abanyagihugu. Sinzi ko abantu bibuka neza ijambo navuze turi mu ikoraniro kaminuza, navuze ati ubu rero ko mweme mukanshira imbere hako guhemukira Imana no guhemukira abanyagihugu nopfuma niyigwira mu maboko y'iki y'Imana. Twebwe tubikurikirana ku munsi n'abandi bafise iyo ngabire yo kubona ibihe, twarabona neza yuko inyuma y'umwaka wa 2012 tuvuye muri yubire y'imyaka 50 hari umugambi mubi wari watanguye wo guteranya abanyagihugu. Hari ibintu byinshi byagiye biraza mutazi, byagiye birakoreshwa kugira ngo abarundi bacanemwo, abarundi bajyaneho kuri kwa kera, bicane bafu ubwoko bapfa intara, kugira ngo dushike mu mwaka wa 2015 ata mahoro ahari. Kandi ivyo bintu byinshi mwaravyumva cyangwa mukabona byanditswe. Intego yafashe rero hafi imyaka 3. Hari n'ibindi byinshi byagiye birakogwa, vyagaragara neza yuko hategeza kuba ibintu abantu badasenze ari kuba ikibazo gikomeye cyane. Byinshi byagiye bigaragara mu bijanye na bya bindi bijanye no kurenganura abanyagihugu. Inyuma yaho bace baturungika, twaravuze tuti ko mudushize imbere rero isentare yijejwe kubahirizwa izwashinyo niyasanga ari ivyo tuzobandanya, nitasanga ari ivyo naho tuzobandanya. Ibyo twarabivuze
kubera ko Satani yaravyumvise yarateguye ibindi bace bakora umuvurungano ukomeye cyane no kuraba ukuntu batatagura isentare ijejwe kubahirizwa ibyo shingiro. Ndashaka yuko twokomera amashi cyane abantu bagumye kwibanga bahamagariwe n'Imana mu kubahirizwa ibyo shingiro. Nukuri bahagaze rugabo kuko turazi intambara bagwanye barabirutse inyuma uvise umutwe woroshe yaguye mu mutego. Uko babagwanya ko baratubwira ati turarembejwe abantu baturiko abarundi n'abanyamahanga baturike bivemwo cyangwa turabarasa turabica. Turabate turabasengera hirya no turabasengera shikama. Harumwe basenga ati bisambuke. Ati sambuka vuba vuba. Aba tugasenga tuvuga tuti komeza urwego kugira ngo dutere intambwe. Imana baye mu ruhande rwacu rero yabasenze neza. Ivyo bihavuye noneho ati rero yuko umutego wari wabaye wavuye reka rero ibisigaje kwemezwa na cene ntwara dossier hariya muri babandi baje gutunganya amatora ndayijana guishikanayo nibihagije kugira ngo yemezwe n'ikindi kintu ubwo yene yishikayo baca bateza undi muvurungano babagenza kwa kundi nyene barabajya umutima barabakongataza amafaranga iterabwoba turabica tugira gute turasenga twese turabasengera abafise umutwe woroshe barabivuyemo kandi nta mugisha barimo eka nta mugisha barimo niho ngorane kwa kuri nababwira bamubwira ati turaguha bino bintu bivemwo mbega ivyo bintu woronka wivanguye na bene wanyu vyo kumaririye. Ubwo rero twatuze mu kwezi kwa gatanu ivyo twari tugeze no gutangura rero ukwiyamamaza. Bamwe bakiruka bambaye ivyatsi natwe tukiyamamaza twambara impuzu zera. Aho Imana yari ihari bijya bintu mubona vyatanguye mu bantu b'abasenzi mu bantu bagendereza neza ibintu naho vyasa bisane na gatonya n'ibintu bijaye n'ikiringo kuko inyuma yaho gatoya mu kwezi kwa gatanu icari cinyegeje inyuma y'ivyo bintu byose caciye kiboneka. Cabaye igiki kuko cyabaye gikomeye nuko babandi twaheruka tubona biruka twaje twabona umwanya mutonya none bataciruka bari hejuru y'imodoka z'ingwano ukibaza ibyo bintu ko vyaje ukabibura. Itariki 13 ukwezi kwa Rusama zigeze mbega habaye iki? Nguyu wo itubwiye hari mu kwezi kwa kabiri Imana yakoresheje n'umwana abitubwira muhira mwijoro saa 8 z'ijoro mu kwezi kwa kabiri. Ijambo twaronse riri muri Esteri igice 9 ku murongo wa mbere hari ku itariki 13 nyene niturisoma mwabyumvise kare zari itariki 13 ukuntu vyacu bihwanirana twaje turonka confirmation 13 ati ibintu birahinduka shibuka fata urugendo. Ugo rugendo rwari mu mayira abiri rwari hagati ugupfa no gukira. Hama tugenda kuri aeroport indege yashitse turagenda nta numwe abizi no muri security nta numwe abizi mugabo ababiteguye bobo nibo baje kumperekeza ubwa mbere. Nagiye mu ndege ndasenga nisomera ijambo ry'Imana kuko nabyo nabigenza protocol abizi. Turagenda dushika hariya iyo nama yari yagiyemo abantu utibazo umuntu yabatumiye uwari we kuko bari bazi ikintu biza kuba bose niyo bari babandi murabazi becane n'abarundi bene wacu sabanyamahanga ni bene wacu. Ntubona tugishitse mu hoteli cagira ubwo nyene canishikira mu cumba protocol abizi uri nguyo cyane ubwo nashitse nisengera gusa yaraje arambwira ariyumvira ukuntu bivuga mu protocol araza arugurura donc Imana ishimwe cyane ko ni inama yaratevi y'abakuru b'ibihugu imaze guteba rero mba ndisomera ijambo ry'Imana mbandasenga kandi nisonzeshe ico gihe ndasenga Imana cyando nk'ijambo twarose no munsi mu gitondo ryarindi yerekana yuko haba akumiza ku musozi Karumeli ngo no munsi bimenyekane ko ari we Mana ya Aburahamu, Mana ya Isaka, Mana ya Israeli. Uno munsi bimenyekane ko ari we Mana mu Burundi. Niyo jambo cyenda harunye. Abaye yarindi ayo twavanye muhira ninda cyendonkera hari yanye. Ndi mu gice ca mbere mu munuze mu igitabo ca mbere imigani
c'abami igitabo ca mbere c'abami 18 kuva kuri 36 gushika kuri 39 ngo no munsi bimenyekane ko ndi umusavyi wawe kandi yuko nkoze ibi vyose ndababwira nkoze ibi vyose kugenda i Dar es Salaam kubw'ijambo ryawe ko narironse mwijoro genda ivyo gusiba n'ivyari birimo abo gusiba byari gutera ingwane cyane gusumba kugenda araza kumbwira ati urabezega mugenzi ati vuga twumve ati harabaye kudeta urati kunacera mwishura ati ni wiki bimenya nguyo wonye ni hari ni wiki bimenya acina mubwira ati genda wabwire abapilote twe dusubira inyuma nta kindi bon hanyuma rero bikiba rero imbere gusubira inyuma aragenda atunganya pilote barafata indege neza barashaka ku musitari abandi bagiye mu nama inama icira kwama iyo nama sinayikandagiyemo kone ko ndasenga turagenda turinjira mu ndege turahaguruka turagenda tumaze kubona iminota 40 mu kirere cambwira protocol ati nzanira bibiri ya medasoma ijambo ry'Imana ati twayibagiye twayibagiye hashi iminota 5 baca bati ku kibuga c'indege batubwiye ko dusubira inyuma ati habavye urumva ukuntu Imana ikora nariko niyumvira nagiye mvise ijambo ry'Imana nariko ronka irindi mu ndege none bagiye Imana icikatisha indege ati subira inyuma nyabuna hamari bice biramfasha kuza gusubira kwitora kumenya integuro y'Imana marumva ukuntu Imana ikora tusubiye inyuma rero tuca dushikayo rero bwije indege za kuruka nko masambiri mu masamoya mu masambiri hari yanye ari samoya yino hama yururutse urumva umuntu abantu bamaze kuvuga ayo majambo bimwe by'ivyuba nda kubiraba kwari kwinyororombera gusa nyororomba tu yote nari ko canda hindura cari fata kandi ga hotel kabaye baye imbere hamwe ndashaka kumenya ikintu na kimwe kwicisha bugufi nivyo ni byiza cyane ndiko ndasengera Imana cyane ko twarasengeye abasirikare n'abapolisi yuko uwo munsi Imana izerekane ko ari Imana mu basirikare no mu bapolisi kandi byagenze ko byagenze ko nyene dukomera amashimana yacu n'abasirikare n'abapolisi bacu ibyo bakoze ibyo munsi bonye nubwo barashimye intahe yuko vyakozwe sibo bonyene basanzwe barabahizi mugabo bari kumwe n'Imana muri babandi nyene bavuga yuko babandi banyigerobeka ko bavuga yuko agakiza kabarembeje nibo bari bakomeye cyane muri abo bantu abo bavuze uko rero nibo bafashwe ubwa mbere abandi bo bariruse bamwe bamaze kubafata abo nyene baravuze bati ko bino bintu bipfu iyi ni ntare shaka kubabwira niko bavuze babicaritse hasi bicaye hasi barambice baravuze ati ko ibi bintu aho twabiteguriye bikabigenza uku ati ya Mana Petero nkuru nziza senga niyo none umukuru w'igihugu yagarutse gute mu gihugu vyagenze gute ni mu bikurikire bikivugwa babandi basanzwe babizi iyi ni inkuru y'imvaho birababaje nk'umuntu abatama bakuze n'imvi ubwo nyene bari babizi bumvise ko babivuze baci batangura kunywa kandi baje mu nama batangura kunywa guhera saa 4 saa 5 sivyo baranyoye inzoga gushika mwijoro baranywa baramye ko rege mu ndege baca ko indege yagarutse tikabaye hajya bagaca biyongera menshi bariyongera kugeza naho baboregwa bamwe biranka ko bava naho bari kwarinywera iyo ni inkuru y'imvaho hama muri ako kaboregwe rero no nanje nako nagira moja mbiri turi kumwe n'Imana moja mbiri baza kwisanga mu gitondo bikanguye nanje nageze muhira data wanje nabati sinzohemukira abanyagihugu nige nari ndahejya ati ninashaka mpfe mugabo mpfe ndiko ndagaruka mu gihugu canje naraje ndiyizira ndaza sanga muhira
kumve nabo uwo munsi nyene ku munsi wari umunsi wa kane 14 bariko barasenga mu masengesho pole pole nta nahabaye ko bazi ko kugenda nta na kimwe banazi ndayomboka sambiri z'ijoro hama rero ndagenda niyambare n'inkofero na twaduzu twa 5 ca ndungura umwango ati Yesu ashimwe kuko ubushobozi bw'Imana twari turi imodoka tutarenza abantu aba naje imodoka kimwe n'abantu batatu dukomera bashimana yacu